Ese mwarabonye amaradari yigeze kuba ngaha makino gisagara. None uwo bazijya amaradari yagiye. Urazi ngene byari byahaye indera abantu. Muga amaradari nta sinzi yo yanyiki. Mwarigeze kubona amaferuje. Nari amaferuje yagiye. Urabona inyuma y'imyaka 30 gihugu cikuki. Je nibaza ko Burundi bwonyene. Nico gihugu conyene kitagira radar, kitagira amakamera ku mabarabara, kitagira amaferuje. Conyene atuka no muri surejo na Kongo twavuze ngo ni Kongo sinibaza ko ivyo bintu bihari. Ivyo rero ni bimenyetso vya mbere simusiga bigaragaza ko igiturire kiba cariraye. Ubwa mbere hari icaha bita gutunga bitagaragara iyo wakuye ubutunzi, ico bita enrichissement illicite. Ico ni icaha kibi cyane umuntu agira ubutunzi abantu bose bakabona ko atunze mugabo bitagaragara iyo ubutunzi bwe bupfa. Icaha ca kabiri nico bita kweza amafaranga, cya kweza ubutunzi, blanchiment de capitaux. Icaha ca gatatu ni détournement de fonds, kunyuruza guterura amafaranga y'igihugu. Reka dushaka dufate ko ivyo byaha bitatu ko hari byinshi birarenga ibyaha 9. Ivyo byaha rero hariho nico bita abus de biens sociaux, gukoresha ukutariko ubutunzi bw'igihugu n'ibindi n'ibindi. Mu ngingo rero zagomba gufatwa kugira ngo hakingwe ayo mabi. Navuze yuko hariho ivyo guhana akaba n'ivyo gukinga. Iri tegeko rero naho ufata ko amasezerano navuze ko ibirimo ayo masezerano nivyo byaciye bizanwa mu itegeko ryemejwe itariki 18 z'ukwezi kwa Ndamukiza mu 2006 n'umuhisi Petero Nkurunziza yari president mu ico gihe. Ikintu ca mbere cyakogwa cyagomba gukorwa mu bintu byo gukinga kandi biri no mu itegeko no mu amasezerano ni ikintu kijanye no kwerekana ubutunzi, la déclaration de biens et du patrimoine. Ivyo bivugwa mu bwizwa shingiro mu ngingo ya 39 pardon mu ngingo ya 95. Mwiyo ngingo ya 95 iravuga urutonde rw'abantu bagomba kwerekana ubutunzi bwabo. Hanyuma mu itegeko ryo kugwanya igiturire n'ababarira kuva ku ngingo ya 29 gushaka ku ya 36 mbere n'8 baca bavuga imigwi y'abantu bagomba kwerekana ubutunzi bwabo. Baravuga abo mu nzego nkuru z'igihugu, bamwe bavuga muri rya tegeko ndababwiye bwizwa shingiro, bagaca baja rero ku bantu abashikiranganji, assista babashikiranganji, secrétaire permanent, hagaca haza n'abantu benshi cyane udashobora, nta muntu n'umwe none w'umukozi wa leta n'umwe atabarimwo. Rero ni ibintu biboneka gose ko igiturire ari ikintu mu by'ukuri kibi cyane, kibi ku buryo mbere basaba yuko kugera ku muntu ujyaje gutunganya amafaranga ya leta. Murabona umukontable bajya mu makomine, nta muntu n'umwe ajejwa, aba batwara amabanki, aba batwara amasosiyete ya leta, bose atari mwavuyemwo bagomba kwerekana ubutunzi bwabo. Ariko ikibabaje itegeko mumva ko ryagiye mu mwaka wa 2006, mugende amasentare yose, mugende muhere kuri sentare iyo ariyo yose mushaka, kuko nabivuze dufate nk'abakuru bo hejuru baja muri Cour suprême, aba bakurikira baja muri Cour d'appel,
aba bakurikira hasi baja muri ntunze muri grande instance. Mugabo mugiye muri grande instance yariyo yose ziya sentare z'igihugu bakubwira ko ivyo bintu batazi n'ivyo ari byo. Ubajije umuntu wese kandi ivyo babigira ryari umuntu yinjiye mu babanga uhere kuri ya none ndababwiye 29 iya 31 baca bavuga yuko ugiye mu mabanga mu minsi 15 uca uza kwerekana ubutunzi bwawe. Uyavuyemo ufise iminsi 30 kuza kuba wagiye kuvyerekana kurya ngero zose nababariye. Mugabo kuva ico genda babariye kugeza nino saha nta nakimwe kirako. Naha rero ingufu z'ibiturire zikomeye. Nababwiye ijambo Kofi Annan yashikirije ku mabi n'ingaruka mbi z'igiturire. Ikintu kikwereka ko ahantu hari giturire usanga ivyo bita inyungu ya benshi nibiri kuraza kuronderesha mu kuramurika. Urabona hari igihe umuntu amurika ikintu baronderesha oya, hari ibintu bita ibimenyetso vyerekana ko giturire kiba cariraye. Ikimenyetso ca mbere usanga aho hantu ata kintu bita barabara, ata kintu bita inyubako za leta, ibi bita les services publiques de base, usanga ivyo bintu mu vy'ukuri atabihari. Niyo bihari uca usanga bidakwiye. Navuze yuko mu mabi y'igiturire aboro, imfuvyi, abo bantu bato bato nibo mu vy'ukuri usanga bitera ikibazo. Hari ikindi kintu cerekana ko ahantu haba hari giturire, ni ikintu kijanye ico bita le projet à RFA blanc. Le projet à RFA blanc ni migambi minini cyane kogwa. Mwiyo migambi minini kogwa ugaca usanga iyo migambi ibarabara rikubakwa mugabe iryo barabara ugaca usanga ntirimara na kabiri. Ivyo bita le projet à RFA blanc bigatungisha baje abantu babikora mugabo ukayibonera ikikizu kinini kikubakwa mu mwaka kiba cyasambutse. Hari kindi kintu rero bita les bénéficiaires effectifs. Les bénéficiaires effectifs ni n'amasosiyete abaho ukayabona mugo baza uti ukabona umuntu ivyo bita preteno ugasanga amasosiyete ari ngaha mugabo baziya sosiyete ni yana ugasanga n'umuntu cyangwa ibintu nabibonye mu gisata c'ubutare. Tuheru murazi ko Uburundi buriko burinjira mu bintu bita ITIE, Initiative des Industries Actives. Orikome niyo champion mugaha mwa kino gihugu, niyo ifasha kuko murazi igizwe ni tripartite, hariho société civile, secteur privé na leta. Igihugu cyarafashe ingo cyo kwinjira muri ntuzenya muri cyarafashe decision yo kwinjira muri ITIE. Ugaca usanga hakaza twese tuza abantu bari mu gisata cy'ubutare mugabo uca usanga haje bamwe turiko ndabwira preteno abantu ubona nyene ko by'ukuri atari bo mugabo bakaza badefanda bavuga bati ITIE ntitwinjiremo nta kamaro. Nibageni isoni zo kutinya kubivuga bakabivuga. Je navuze ntitugira n'isoni nk'umuntu ashobora kuza kuvuga ibintu nk'ivyo. Duheruka mu nama yabaye mu kucene bavuga ngo nta kamaro kwinjira muri ITIE ngo twe ntitubona akamaro kabyo. Warabu bivuze ukabuza imwene societe uramuko kuko twese ngaha mu gihugu turazinanye. Gacu usanga mu by'ukuri mwene ko ndakubwira les bénéficiaires effectifs nabo rero abusanga societe uyibona mugabo wiserukira akaba ari igikanganyoni ntabari we by'ukuri. Ivyo n'ibindi bimenyetso byerekana giturire kiba kimaze kwaka indaro mu gihugu. Aha rero no bivuga byinshi sinibaza yuko twobiheza kubera amabi y'igiturire nkuko nabivuze ari menshi. Nta wova ngaha yahejeje, nico gituma guhera kuno munsi tugize kino kiganiro na mwebwe gushika itariki 19 tuzoba tuko turatekura ibikorwa byinshi cyane. Ivyo bikorwa bizoba
bitegekanijwe kugira ngo twese twumvikane dufashanye ko ibi byose meje kugarukako. Hazoba ibiganiro mu mateleviziyo n'amaradiyo ma kino gihugu, hazoba ibiganiro mu ma university atandukanye n'ahandi henshi. Donc twateganije ibintu byinshi cyane byo kugira ngo twumvishe amabi y'igiturire n'ingene cogwanywa, kuko nabivuze burya sinzi ko abo babyibuka, sinzi ko nayizanye ya mbono kazoza. Iyi mbono kazoza iki igizwe n'amapiriye atandatu, igizwe n'inkingi zitandatu. Mwizo nkingi zitandatu nagira ndababwire yuko inkingi ya mbere ico bitwita pilier de base yitwa engagement de l'État. Iyo engagement de l'État rero irimo mw'ivyo bintu byo kugwanya igiturire no gutsimbaraza intwari bereye, nivyo bitangura kugira mubone ko atanumwe atumva yuko igiturire arakaranda, ari cancer, ari umugera mubi, kuko wica ubwa mbere umutima n'ubwenge. Kuko umuntu yamogore kurya igiturire, uyo muntu usanga navuze ko ameze nk'icihebe. Urabona mwita bakamikazi, ntatinya kurya umworo, nabivuze ntatinya kurya umupfakazi, ega kwegera umuvumo igihugu. Sinzi umupadiri araho yariko aratubwira ngo nibore igiturire, mu by'ukuri nibore, kuko ahantu cyamaze kwirara, nkuko nariko ndabivuga, abantu bacamera nk'ivyigenze. Hariho ibintu bimwe bimwe ubona udashobora no gusigura. Ndababurorera ubusanzwe bundi kugira namwe mu byumve. Mwese mwarabonye amaradari yigeze kuba ngaha makino gisagara, none uwo bazijya amaradari yagiye, urazi ngene byari byahayindera abantu. Muga amaradari nta sinzi yo yanyiki, mwarigeze kubona amaferuje, nari amaferuje yagiye. Urabona inyuma y'imyaka 30 igihugu cikuki, je nibaza ko Burundi bwonyene nico gihugu conyene kitagira radar, kitagira amakamera ku mabarabara, kitagira amaferuje conyene. Atuka no muri surejo na Kongo, twavuze ngo ni Kongo, sinibaza ko ivyo bintu bihari. Ivyo rero n'ibimenyetso vya mbere simusiga bigaragaza ko igiturire kiba cariraye. Ikigira kabiri naco, mwemwe mwigere mubona itegeko ribaho rikamara imyaka 20 depuis 2006 hafi 20, ntagira umuntu numwe ashobora kubazwa ikintu. Nababwiye ibyo kwerekana ubutunzi, nababwiye mwebwe mw'imisi 19 muce mu masentare y'igihugu grande instance cyangwa cour d'appel, mubabaze utimbaga hari abantu baraza kwerekana ubutunzi. Ikizira ntibavuga amategeko, aravuga ico bita confidentiality, mugabo babwira ko atari byo bazi, kandi koko navyo bazi, era nabone baba bavyerekana, mugabo itegeko rirabivuga. Ivyo rero n'ibimenyetso vyerekana ko mu vy'ukuri twese tutahagurutse nk'umuntu umwe, igihugu kizotucana tubona. Ivyo bizotucana tubona. Ikindi naco cerekana ko igihugu kiba caramaze kumungwa n'igiturire, usanga les hommes politiques arabadandaza, des hommes d'affaires. Nka kino gihugu uramutse uvuze ngo abantu bari mu nzego z'igihugu ntibadandaze, cucika umwasi w'abantu bose. Ariko ico ni kimenyetso simusiga cerekana yuko igihugu kiba caramunzwe. Ico bita environnement des affaires ntigishoboka kupera. None babuza kudandaza hamwe n'umukuru kanaka, umugenerale, umushikiranganje, je no sais pas, ntibikunda. Gacho usanga nibo bibere mu affaire gusa, mu miti, mu isukari, mu bitoro, mwibi muri biri, wumva ivyo bintu vyogenda gute? Ntibikunda. Tuvugana ukuri rero, ngaruke ku ngingo ya 39 y'ibwirizwa shingiro. Ingingo ya 39 y'ibwirizwa shingiro ivuga iti: un bien public est sacré et inviolable. Toute personne est appelée à protéger le bien public. Umuntu wese ahamagarwa kwingira itunga ry'igihugu. Nico gituma ibi tubivuga tweruye, tuvuga tuti itunga ry'igihugu
rigomba gukingirwa kuko ryononekaye twese tugira ibibazo. Rero sinifuza kubarambira jewe nagomba ngarukirize ngaha ndabasaba kuzokwitabira ibyo bikorwa twatunganije kugira ngo twese twigishanye, kandi turafise n'icizere yuko mw'ico kiringo nyene bishoboka yuko ca gitabo c'igihugu cyo gwanya igiturire gishobora kwemezwa, icyo twita validation. Turiko turabivugana n'ababijejwe turabe ko batobikora, mugabo kandi ndabibutse yuko mwa kino kiringo nyene niho inama mpuzamakungu ya ONU yamikorana buri myaka ibiri. Mu myaka ibiri heze yakoraniye twari twahuriye Atlanta muri Etats-Unis. Mw'uyu mwaka kuva itariki 15 gushika itariki 19 Kigarama izokoranira i Doha muri Qatar. Aho rero harafatwa ingingo z'ukungene igiturire kigwanywa, harafatwa ivyo bitwa resolution. Rero tukibaza neza yuko igihugu mu by'ukuri kizobona rodanje qui est en train de courir, kuko igiturire kitagwanijwe ivyo tuvuga byose n'imigambi iri ngaha nta mugambi n'umwe ushoboka. Ivyo byo mubimenye, nta mugambi n'umwe uri mu ivyo uzoshoboka hadafashwe ingingo zo kugwanya igiturire. Tuvuze igiturire rero naryo mabi yose duhejeje kuvuga nahacu hose kwirimbura kugira ngo igihugu cacu kibe igihugu kizira injyane, kuko burya nyamutari mubizi igituma abantu injyane ziva mu gihugu nivyo bita les inégalités sociales. Bamwe bashaka kurya ivy'igihugu, abandi ngo babirabire hariya aya nko kumengo ntibibaraba. Niko bimeze. Burya injyane zagiye ziraba mu gihugu muri kahise nakagwi k'abantu kwitwaza ibintu kandi mbwa kugira ngo kigarurire ivy'igihugu, abandi nabo ntibaronka. Ivyo rero murumva yuko bigoye, arico gituma mwaya masezerano by'ukuri ngo ndababwira n'ikintu gikomeye ko nababwiye yuko haba evaluation. Uburundi bumaze kugirirwa evaluation zitatu. Hariho evaluation ya mbere yagizwe ico bita examen périodique yagizwe ku Burundi mu mwaka wa 2010 kugera mu mwaka wa 2015 igirwa na Venezuela na Egypt, bari kubafatanyije n'aba expert ba Nations Unies. Raporo iraba ariko leta nta kintu na kimwe yashize mu ngiro. Iyi raporo ya kabiri yagizwe mu mwaka wa 2015 kugera mu mwaka wa 2020. Raporo yo leta yaranse kuyisohora, n'ubu ntirasohoka iyo raporo. Mu mwaka wa 2023 2023 Oricom ifatanije na Coalition Mondiale Anti-Corruption, no kuvuga amashirahamwe yishize hamwe ku isi kugira ngo agwanye igiturire. Oricom iri mambe, twaragize icegeranyo. Ico cegeranyo twaragishikirije leta kuko nico twita raporo paraleka n'amaraporo yemewe mu masezerano mpuzamakungu ya ONU. Ibirimo byose byaranze. Ndabaha akaruka ikintu kirimo cyonyene ca mbere nuko bari gusubiramwo rya tegeko ryo kugwanya igiturire, hagacaho inzego zo kugwanya igiturire, kuko amasezerano ategeka yuko habaho inzego zihariye, ico bita les institutions spécialisées. Igihugu kitagira institution spécialisée gifatwa nk'igihugu kitariko kugwanya corruption, niko gifatwa. Rero ivyo byose mwazi ko byahagaze, mugabo twari twaronse icizero kivuye ku mukuru w'igihugu ahari mwa kino kiringo, biciye muri mu gitabo kiriko kirajaho ko ivyo byose bigomba kujaho. Mugabo twebwe tubona biriko biracegwa. Tuba twipfuza rero yuko ivyo umuntu yumvira, ivyo umuntu avuga bisa n'ivyo umuntu akora, kuko abanyepolitike turabamenyereye avuga ibintu kugira ngo anezereze gusa amatwi y'abantu, mugabo mu bikorwa ukarondera ukabura. Nico gituma mvuga nti burya tutaravye neza turashobora gutembagara twese tubona, kuko igiturire nabivuze ko ni rusenya nzugi. Igiturire ni ikintu kibi cyane mu gihugu, ariko ndemeza neza twese nitwabasensibilize. Nkizera neza yuko mw'iyi minsi
turiko turagira iminsi 16 tuzoba twafashe ingingo n'ingamba twese turi hamwe kuko n'urugamba rutarimwe yoshobora gusigara inyuma. Murakoze cyane.